Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana, bakunzi b'Imana, bavukanye muri Kristo Yesu. Kaze mu kiganiro Saveur Divine, muri kumwe na Kaneza Benigne. Karibu, Imana iduhezagire hamwe twese. Tugiye kubandanya inyigisho zacu twatanguye muri Saveur Divine muri iyi ndwi canke muri iki cyumweru. Ni inyigisho ziri mu cete Paulo yandikiye Timoteyo, icete ca mbere. Uno munsi turabandanya inyigisho zacu twishimikije amajambo ari muri iki cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo. Twe turasoma mu gihimba ca kabiri, turifadikiza amajambo ari ku murongo wa 5 n'uwa 6 kuri A, ariko ndasoma mpereye ku murongo wa mbere ngeze kuri uwo murongo wa 6A. Amajambo aravuga ngo uko abantu bakwiye gusenga. Irya mbere y'ibindi byose ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana, kandi cane cane abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje, twubaha Imana turi nyankamugayo rwose. Ivyo nivyo vyiza mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kumenya ivy'ukuri, kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ni Kristo Yesu, yitanze kw'incungu ya bose. Amen. N'aya majambo tumaramwo umwanya muto. Imana ishimwe ko ari Imana izi ivy'imitima yacu ikeneye, ikamenya ivyo dukenye, ikabiduha kandi ikabiduhaza. Nico gituma n'uno munsi Imana yaduteguriye aya majambo. Aya majambo dusomye, uyu Timoteyo, kuko tumaze imisi tumwiga muri iyi ndwi, yari umuhungu Paulo canke umwana Paulo yiyitirira, akavuga ko ari umwana wiwe kuko yari yamuvyaje ubutumwa, amubera w'ikimazi, amubera inkoramutima, kuko yakiriye amajambo yose yamwigishije, ayakirana umutima ukunze, ayashira ku mutima, ayabika muri we, bituma Paulo amukunda gushika hamwita ko ari umwana wiwe, kuko yari yamubereye umwigishwa mwiza. Paulo yandika ikicete acandikira Timoteyo. Timoteyo yari umurongozi, yari arongoye ishengero ryo muri Efeso. Paulo amwandikira ikicete yashaka kumukomeza no kumwereka ko afise inshingano canke afise ivyo ajejwe nk'umurongozi, kandi ategerezwa kubihagararira. Timoteyo yari umurongozi akiri mushasha kandi akiri muto, haba mu myaka yari akiri muto, kandi no mu vy'agakiza yavyakiriye neza, ariko ntiyari bimaze mu gihe kirekire ugereranije na Paulo. Kandi ico gihe yamwandikira iri kete
ishengero ryo muri Efeso ryari rifise ibibazo kuko hariho inyigisho z'ibinyoma zaza zigomba guhungabanya abizera, zigomba kubahindura ngo zibakure mu vyigishwa vy'ubutumwa bwiza Pawulo yari yarabigishije, zibatwara mu zindi nyigisho zitandukanye zihumanye zidasa n'ivyo ijambo ry'Imana yari yarabigishije. Pawulo rero yandikira Timoteyo nk'umurongozi. Igihe Pawulo yamwandikira ikete rya mbere, bavuga ko hari hagati y'umwaka wa 64 na 65 inyuma ya Yesu Kristo. Hari musi y'uburongozi bw'umwami Neho yari arongoye ubwami bw'Abaroma. Nawe yatwaye ubwo bwami hagati y'umwaka wa 54 na 68. Vyumvikana ko igihe yamwandikira ikicete vy'ukuri hari mu gihe c'uburongozi bw'umwami Neho. Uwo mwami Neho ni umwami yagwanije cane abizera umwami Yesu, abizera ijambo ry'Imana. Benshi yarabishe, abandi arabafunga, abandi abakorera ibibi vyinshi cane bibabaje, bagira amagorwa menshi musi y'uburongozi bwiwe kuko bari bizeye umwami Imana bakizera n'ijambo ryiwe. Igihe Pawulo rero yandikira Timoteyo muri iki gihimba dusomye ca kabiri, ugiye gusoma ku mutwe w'amajambo muri Bibiliya y'ikirundi nakoresheje, handitse ngo uko abantu bakwiye gusenga. Yariko arabigisha uko bakwiye gusenga. Navuze ko hari mu gihe c'ubwami bwari bubabaza cane abizera Imana. Pawulo yari yabonye ko abo bantu bababajwe rwose n'iyo ntwaro y'ubwo bwami yabahama, ikabica, ikabababaza, ikabagirira nabi uburyo bwose bushoboka. Pawulo yandikira Timoteyo amubwira ko nubwo bababajwe nk'abantu b'Imana, ababwira uko bakwiye gusenga. Ku murongo wa 2 yaravuze ngo cane cane abami n'abashizwe hejuru bose. Navuze ko hari mu gihe c'ubwami bwari bubabangamiye cane. Ku murongo wa 1 yaravuze ngo irya mbere y'ibindi ndabahanura kwingingira abantu bose, kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana. Yarabasavye ikintu kigoye ariko kandi caco kitegerejwe gukorwa kuko nta bandi bari kubikora atari abantu bitwa ko bizera Imana. Arababwira ngo mwingingire abantu bose, musengere abantu bose, musabire abantu bose, mushimire Imana abantu bose, cane cane abami bashizwe hejuru. Vy'ukuri cari ikintu kigoye abasavye, ariko kandi nico cari gikwiriye nk'abantu b'Imana. Ku murongo wa 3 yaravuze ngo nivyo vyiza vyemegwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Ni ukuvuga ngo gusengera abo bantu, kubingingira, kubasabira no kubashimira Imana nico gikorwa abantu b'Imana bari bafise, nubwo bariko bahamwa nabo bari bategerezwa gusengera. Aravuga ngo nivyo vyiza vyemegwa mu nyonga z'Imana, ngo igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kumenya ivyo kuri. Ku murongo wa 4 arabasigurira igituma bakwiriye kubasengera, kuko Imana bariko barasenga kandi bizeye. Imana yo yikeneye ko abo bantu bose bitwa ko ari babi, Imana ikeneye ko nabo bashika kumenya ukuri, kandi ko bazohashikanwa n'amasengesho y'abizera, bakahashikanwa no kwinginga kw'abizera, bakahashikanwa no gushima Imana kw'abizera. Ntivyari vyoroshe ariko kandi ivyo vyari bikwiriye. Niho ku murongo wa 5 yaca avuga ngo kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu ni Kristo Yesu.
yitanze ko incungu ya bose. N'iri jambo navuze ngo twishimikiza ko hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Nivyo Pawulo yariko arabwira ababizera, ababwira ko bakwiye gusengera nabo batarizera, nabo babahama, nabo badahuza, ko bakwiriye kubasengera kuko nabo iyo Mana ni se wabo nk'uko nabari se wabo. Ni data wa twese, ni data w'abizera, ni data wa batizera. Yesu apfuye ku musaraba akitanga akaba incungu, yabaye incungu ya bose, baba bamaze kumwizera n'abataramwizera. Aravuga ngo hari umuhuza umwe kandi ni Yesu Kristo, kandi hari Imana imwe. Nico gituma dukwiriye kubasengera. Natwe bene data, birashoboka yuko hariho abantu dushobora kuba tudahuza, hariho abaduhama, hariho abatugwanya. Bishoboka ko bari mu mashengero yacu turimwo, bishoboka ko bari mu barongoye ibihugu turimwo, bishoboka ko muri politike hariho abo tudahuza kandi batugora kandi batubabaza. Ariko nk'uko Pawulo yandikiye Timoteyo, ijambo ry'Imana ritubwira uno musi ngo natwe hariho Imana imwe, umuhuza wacu ni Yesu Kristo. Iyo Mana dusenga ni data wa twese, ni data w'abizera n'abatizera, ni data w'abibaza ko bakora neza kandi ni data w'abadakora neza. Ico duhamagarirwa twebwe nk'abizera ni ugusenga Imana, tukabasengera nk'uko Pawulo yabwiye ababizera bo muri Efeso iki gihe abyanditse acishije kuri Timoteyo yuko dukwiye kubingingira, tukabasengera, tukabashimira Imana. Bene data, ijambo ry'Imana ritubwira ngo hari Imana imwe n'umuhuza umwe ni Yesu Kristo. Tumenye ko dufise Imana imwe kandi dufise umuhuza umwe. Nta mpamvu n'imwe ihari yo gutuma twibaza yuko hariho abo tutobana, hariho abo tutosengera. Bene data, ijambo ry'Imana niri, Imana ni imwe, umuhuza n'umwe, baba bizera n'abatizera, baba duhuza n'abo tudahuza. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo tubingingire Imana, tubasabire ku Mana kandi tubashimira Imana. N'iri jambo ry'Imana. Yesu aduhezagire twese. Amen.